ariko ku rundi ruhande turabamenyesha nk'uko bivuze zikomeza kubandanya ibikorwa biri kubiri n'amasezerano yo guhagarika intambara. Kanatsinda turabazi yuko mu mateka yabo kuva tubamenya aho bagiye bagwanira hose, haba mu Buganda, haba mu Burundi si tu veux bien, haba mu Rwanda, nta na hamwe bigera bashira imbere amasezerano M23 RDF ku masezerano cyangwa ku macorde de principe bafise ubu bari muri CCLF. Ibi ni ibintu biri mu buryo buri official, ntabwo nta na bamwe bemerewe kugaba ibitero ku bandi. Byaranagaragaye mu bice bitandukanye aho cyashoboye kwigarurira uduce kidukuyemo ziyanyeshamba za RDF, kandi muri itando grâce barimo cyangwa muri periode twokwita ya CCLF. Abakongomani bashobora kuronka amahoro arama nubwo bosinya ayo masezerano bikava mu nzira. Ntabwo jewe nokomeza yuko abakongomani baronka amahoro arama ku mvo zitandukanye. Kumbure ubu hariya i Washington bari kubaganira zino ishamba ziprograme yuko Kivu bayigize igihugu. Ntaco bagitangaje kuko turabonye mu Rwanda Nchano dero kuri Museveni afata igihugu uwo yakuye ku butegetsi yariyemeye ko bagirana ibiganiro kandi namwemera yuko basangira ubutegetsi. Mugabo byarangiye Museveni amutembagaje ya ampure hima mu karere ushobora guhagarara. Et si tu veux bien je peux aussi dire yuko n'umugambi wa Balkanization gashobora guhagarara, bashobora kuvamwo bagasubiza ibice byose, mugabo bakisuganya mu zindi nzira bazoza mu kugira ngo barabe yuko kajya gace bakigarurira. Kwa bosinya kuko c'est pas la première fois M23 iguma igenda igaruka kuko twabivuze bahindura izina gusa mugabo aba promoteurs ce sont les mêmes individus bakora ivyo bikorwa by'iterabwoba muri kano karere. Burundi mu migwi mukabaye 2015 twabone abarundi mbere n'est-ce pas que wavuze ijambo rya kudeta yari umurundi umugumyabanga General Godefroid Niyombare. Mugabo twagiye kubimenya mu nyuma dusanga ababiteguye ntibari abarundi. Idiri nibazi ngenda yateguwe babaye impliqué mu idiri gusa. Wa city verbe ngira ngo urumva n'imvugo bavuga urabona yuko umugambi batawusangiye. Nanga yifuza yuko babandanye no gushika Kinshasa bakayifata no mugafata igihugu cyose, tandis que aba Kagame bari ku mwidiri bo bavuga ati Kinshasa ntabwo dukeneye Kivu gusa. Turabuje cyane bakuzi ba Arc Burundi, bakuzi ba BF, bakuzi ba BF plus amwere hose. Ego ni hamwe tukunda kubabwira ibintu bagiye bitandukanye, amakuru bagiye atandukanye y'akarere ndetse nayi ntambara uko biriko biragenda. Twatumiye Patriote kugira ngo atubwire bimwe mu bintu abarika kurikiranira hafi, atubwire amakuru abagiye atandukanye. Benshi baramuzi ariko reka tumusabe abanze aramuzi abakunzi bacu imbere yuko tubandanya mu kiganiro nyezina. Ego urakoze cyane mutangaza makuru, nta benshi banzi gende umuntu muto cyane asanzwe umwe gusa reka ndamutse abariko dukurikirana kuri mbuga zacu zitandukanye. Ndayifuriza yuko amahoro y'Imana yokomeza kubana namwe. Yego murakoze cyane. Nuvuga ko twohera ku iki kintu ntabwo je nkunda gutevya abantu nibwo ndakubaza ibintu bigiye bitandukanye. Duhere kwa kino kintu numvise uvuga mu kiganiro kijanye n'impererano ndetse n'ubufasha wagiye butandukanye kuko ikintu cya connection kitari ko kiratorohereza na cyane ko tuba tugikeneye cyane ku rundi rwego, ukivuge na hano mu buryo bwiyaguye kugira ngo tubandanye mu kiganiro nyezina. Urakoze mutangaza makuru n'amahoma mu muco w'ikirundi ntabwo dukunze gusabiriza wapi barako akimana kazi imvura ihise ariko ntawe ukomere kumutuka gwihambiye byo wanashaka mukindi bavuga ko na nyamigenda ko atarimira menshi. So kiganiro kumbura wundi ko ndasaba ko bo supporting dushoboye kuronka connection fiable gusinzo dukoresha ni kwera ko twara dukoresha ntizimeze neza. Iyo tuko dukora ibiganiro by'ikibiriraho usanga d'abord amasana batameze neza, deuxièmement n'amajwi arashaka namera neza biba bicwangaraye. Ikindi rero nyamukuru kinahambaye nuko iyo twakoze ibiganiro by'ikibiriraho dukoresheje amakonso yacu
dufate dukoze ikiganiro ca 30 minutes au plus usanga ku rubuga hari ikiganiro cy'iminota 3-5 yabaye nyinshi kubera ama connection. Yes, kubera ama connection. Niyo mpamvu rero twari documenté turabona ahantu ushaka ama connection iri fiable imeze bien ni Starlink. Budget kuri platform baduhaye nare babwiye wone umusoko wabikurikiranye ni $550 amadolari amajana 550 amafaranga make ku bantu dukunda igikorwa ku bantu twifuza iterambere. Niyo mpamvu rero n'abakunzi ba Al Burundi abo mukikira kino iganiro cyose nibaza ko kwampaye umwanya wo kubicisha ko ngira ngo tushaka na nimero de telefone ndaza kuzishira abazobyifuza bazotondere baduterere gusaba ntabwo bintera isoni kubera ko umuntu asebuce dafise so ntibiri no mu kamenyero ka site web mugabo nuko ndayikeneye vuba kandi cyane sino buke ndazi ko Imana yobishikana kuko nibindi irabishikanyeko ariko kuri incuro rero ko twahisemwo kubibwira abadukurikirana ndizira ko Imana izoca kuri bo birazi ko Imana ica mu bantu tunababwira ko kiganza gitanga kigira umugisha na cyane tugaruke cyane hano hantu ntabwo tuja kure cyane tuvuga ibintu babiri kure cyane ahubwo turavuga bino bintu cyane mu bihugu bibanyi kwizi ntambara z'akarere duhagarare cyane muri Kongo. Mu misi heze hari ibintu twagiye tuvuga ko hari abantu bavuye mu bihugu mpuzamakungu baje kugira icyo bafashije muri Kongo. Ariko gushika mu munsi gihe kibaye kirekire ushatse kuvuga abajya ba mercenaires ba Blackwater igihe kibaye kirekire intambara itarahagarara kandi tumaze kumva ko ku mpande zimwe zafashwe n'uyu mugwi w'iterabwoba zamaze guha abantu akazi turavuga nk'abacamanza. Sinzi iki kintu icyo kivuga ko na cyane ko tuba tubona umenga ni igihugu gomba kwinjira mu kindi gihugu. So urakoze cyane umutangazamakuru icambere no kumyesha n'igiki FRDC igisirikare cya leta ya Kongo hamwe na byanyishamba za AFC M23 RDF ku masezerano cyangwa ku makodo principe bafise ubu bari muri CCLF. Ibi ni ibintu biri mu buryo buri official nta na bamwe bemerewe kugaba ibitero ku bandi niko biri. So rero Blackwater ntabwo ishobora kugaba ibitero kubera yuko iri ku ruhande rwa FRDC n'abacangero aba Blackwater bariko barafasha FRDC. Nkamwe no Blackwater yogaba ibitero yobandanya mu kazi byogaragara yuko leta ya Kongo yaviyoye amasezerano ya CCLF uko bimeze. Ariko ku rundi ruhande turabona inyeshamba nko bivuze zikomeza kubandanya ibikorwa biri kubiri n'amasezerano yo guhagarika intambara. Kanatsinda turabazi yuko mu mateka yabo kuva tubamenya aho bagiye bagwanira hose haba mu Buganda haba mu Burundi si tuve bien haba mu Rwanda nta na hamwe bigera bashira imbere amasezerano bari ibiganiro baja mu biganiro kugira ngo bajijishe uwo bahanganye ariko ndabwazanyishamba za RDF bemera kuja mu biganiro kugira ngo bajijishe uwo bahanganye bariko rategura plan B izindi plan kandi baje no mu biganiro city verbie ariko babonye ko hari inzitizi ziko zirababuza kwa advancinga ku mirongo y'urugamba. Nk'uko kivuze rero ntaco bagitangaje twumvise aho bukira canke hirya yejo zino ishamba ziprograme yuko Kivu bayigize igihugu. Ntaco bagitangaje kuko turabonye mu Rwanda nshaka dore kuri Museveni afata igihugu uwo yakuye ku butegetsi yariyemeye ko bagirana ibiganiro kandi namwemera yuko basanga ubutegetsi mugabo byarangiye Museveni amutembagaje. Kagame uwo yakuye ku butegetsi President Juvenal Habyarimana yaravuye mu biganiro yemereye FPR inkotanyi yuko nabo nyine bagomba gusangira ubutegetsi. Ubwo byarangiye amugize gute byarangiye amwishe. Mu Burundi Ndabemera Kiyoro yaratsinze amatora n'umubantu mugabo aho gushira intashize byarangiye bamugandaguye. Aba rero kuba botangaza yuko Kivu yabaye igihugu ntaco bagitangaje kirimo kuko niko basanzwe bakora niyo mikorere yabo. Ariko ku rundi ruhande nubwo biruko tuko turabona FRDC igisirikare cya Kongo naco gisa nkaho
ayo makinga kiyafise turabona ko gifise ama defense akomeye cyane si tu veux byo turabona naho kiriko kiragira ama provocation byaranagaragaye mu bice bitandukanye aho cyashoboye kwigarurira uduce kidukuyemo ziyanyeshamba za RDF kandi muri itando grâce bari mu chance muri periode twokwita ya cessez-le-feu ibi byaragaragaye atandukanye aho wanashaka muvugizi wa leta ya Congo nako muvugizi w'isirikare cha FARDC ujya Sylvestre Ekenge Bomosa aho yavuze ngo pardon ngaha ntabwo ari muri Ekereziya bavuga ngo kwise kofu mutego kurundi ruhande no ntundi gusita gusubiza donc byasiguye ikindi kintu kandi jambo yarivuze mu gihe hari haje kuba amafraka aérienne baraje mu byukuri kwivugana ziyanyeshamba zitari nke bakoresheje ibitero by'indege zitagira abapilote hamwe na Sukhoi kurundi ruhande nyine toujours nkindi nako ku ruhande rwa FARDC ngira ngo mwarumvise sinakera cyane aho president wawe guca Congo Félix Watazira Beto aho ari mu bihugu bya hariya za Brazil eko asobanura aba diaspora ababwira yuko bisa n'ibyarangiye byose babihejeje ngo basigaje gusa gusinya kugira ngo Congo ibone amahoro aho yanabivuze neza yuko ntibakeneye yuko biba nkuko byahora biba ngo basinye hama ngo intambara zisubire akeneye yuko basinya une fois pour toutes comme ça bakongomani bace bironkera amahoro arama bashobora gucumbariza muti burya ibyo kunda ko baronka amahoro arama koko ndazi kico kibazo wo mu gucikimbaza shimye guca ndakujanyana ndaguhe inyishu kuri ico kibazo biragoye yuko pardon abakongomani bashobora kuronka amahoro arama nubwo bosinya ayo masezerano bikava mu nzira ntabwo jewe no komeza yuko bakongomani baronka amahoro arama kumvo zitandukanye kumbure ubu hariya i Washington bari kubaganira na leta y'u Rwanda kandi leta y'u Rwanda kugira ngo bagane nuko byamaze kugaragara neza yuko ariyo yateye Congo leta y'u Rwanda mu gutera Congo sinovuga ko bafite double mission ahubwo bafite ama mission menshi atandukanye muri Congo bwa mbere babishaye ko bagiye kurondera abakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda aba FDLR ku makuru y'iperereza n'ubutasi twagiye gusanga FDLR barondera riki ari ubutunzi kama bwa Congo ubutari mugabo sinico gusa barondera bari yo kuri mission yo kugira ngo bashobore kuba bo implanta empire hima mu karere ibi iyi ni projet ndende maze n'imyaka myinshi turetse n'ibyo kandi bafite na mission yo ko bashobora kugira iki bakeneye ko bagira balkanisation donc bareme agahugu mukandi kivu bayigire igihugu donc citwa igihugu cigenga kirongowe n'abahima ibi turabizi donc urumva barashobora gusinya amasezerano u Rwanda rukaba bova muri Congo officiellement u Rwanda rukaba bova muri Congo ariko rutavuga ngo wumve ngo nimba u Rwanda ruvuye muri Congo est-ce que iyi plan ya empire hima izocagara no kubera ko empire hima ntabwo bagomba kwimplanta muri Congo gusa bakeneye u Rwanda u Burundi Uganda Congo Tanzania Kenya byamaze kurishika ko banashaka duca progressa no mu bindi bice rero u Rwanda ayo masezerano ashobora gutuma u Rwanda ruva muri Congo mugabo umugambi wa implantation ya empire hima mu karere ushobora guhagarara et si tu veux bien je peux aussi dire yuko n'umugambi wa balkanisation gashobora guhagarara bashobora kuvamwo bagasubiza ibice byose mugabo bakisuganya mu zindi nzira bazozamo kugira ngo barabe yuko kajya gace bakigarurira canke babandanye ba progress ku mugambi wabo wa implantation ya empire hima ibi rero ntibitangaje kuba bosinya kuko c'est pas la première fois M23 iguma igenda igaruka kuko twabivuze bahindura izina gusa mugabo aba promoteurs ce sont les mêmes individus bakora ivyo bikorwa by'iterabwoba muri kano karere rero kuba ciro muravuze y'amajambo n'amajambo aprometa ku bakongomani c'est vrai kandi n'amajambo novuga meza afatiye ku biganiro bagiranye nabo bahanganye baza ko
ngerageje kukwishura mutangazamakuru. Aho rero ngira ikindi kibazo ko bakivuga uyu mugwi w'iterabwoba bavuga ko ari abakongomani bavuka hajya nyene. Ariko nomba n'abakongomani koko kubera iki bagomba gushinga gahugu mu kindi gihugu? Ibi twaraderekanye bitangabo byinshi sivyo. Ndagomba nk'akaro kari kasambe kugira ngo bitahure. Mu Burundi mu migwi mukabaye 2015 twabone abarundi mbere nesipaki wavuze ijambo rya kudeta yari umurundi umugumyabanga General Godefroid Niyombare. Mugabo twagiye kubimenya mu nyuma dusanga ababiteguye ntibari abarundi. Le pauvre que bahungiye kuba biteguye. So muri Tanzania mu migwi mukirikiraba ntibavuga ko abakongomani nako arabagande bari ko baharanira ubwigenge bwabo bavuga yuko bafashwe nabi ata demokrasi hari mu gihugu iwabo. Mugabo mu bantu barenga 9,000 bamaze gufatwa bagiye gusanga 7,000 atari aba Tanzania arabaje gufasha imigumuko muri Tanzania. Bivuze ngo nta mukongomani ashobora kugira plan nk'iyi nibyo kunda. Noneho niba abakongomani iyo balkanization bariki niba abakongomani president ayoyeko niba abakongomani ko barondera ubwigenge bwabo iyo balkanization bayikeneye ko d'abord bafise amaterial aba partenaire bajya barondera balkanization barondera ko Kivu bagira igihugu kubera ko bo bivuga ko kagiye bafise de bakeneye ko abari muri Kivu baca bakora bose bahimplante abandi bantu. Urumva so rero ce ne sont pas des Congolais ahubwo gusa barondeye abakongomani bakoresha basha muri kopi bajya bakonera ngayivuza bajya les Congolais bajya idiri nibazi ngenda yateguwe babaye impliqué mu idiri gusa wa city vebye ngira ngo urumva n'imvugo bavuga urabona yuko umugambi batawusangiye nanga yivuza we yifuza yuko babandanye no gushaka Kinshasa bakayifata no mugafata igihugu cyose tandis que aba Kagame bari kumwidiri bo bavuga ati Kinshasa ntabwo dukeneye dukenere Kivu gusa twazunga Kivu turaprograma ko twaremye akandi ka republika donc urumva ko amadiri yabo aratandukanye. Le coordinateur uwo bita le coordinateur de proche lui avuga ko bakeneye igihugu cyose tandis que abo bari kumwe bo bikeneye Kivu gusa. Donc ibyo byerekana yuko aba lisonza Kongole ba president imbere bashimbere berekana yuko ari bo ba promoter bibi bintu ntabwo bahuje umugambi n'abariko barabakoresha. Bivuze ngo rero AFCM 23 ce sont pas des Congolais, sont des Rwandais. Wanashaka none nibaje ko raganira muri Amerika. C'est le Rwanda et le Congo. Donc n'amakuru twona yuko Rwanda gwatiye Congo. Ntabwo abakongomani bagize revolt. Ego. Mutubwiye uko mukurangiza ikiganiro. Turangirize kwa kino kintu. Mutubwiye uko hamwe byokunda ibyo bariko barasinyira hariya bikagenda neza nkuko president wa Kongo abishaka. Iyo ako gace ibwo bice byose bafashe bakabusubiza. Uno munsi hari abantu bahawe akazi batowe no mu mugwi w'iterabwoba ndavuga u Rwanda ubona bo bandanya akazi dukoresheje ubwenge cyane cyo ndakubaza niki abo bahawe akazi nta bari basanzwe bari bafise akazi naho hari kibazo ivyo mu byo basinyira birimo ukuntu baganira ingene bagabura ubutegetsi ingene abari mu mugwiterabwoba binjira basubira mu miryango yabo ikituza iyo bafise ingene babiganire ko neza numva birumvikana biba bitahuye cyane. Reka twashimye cyane nanje ndabashimiye umutangazamakuru kuri uyu mwanya tuganiriye ndashimira n'abadukurikiranye ko ndabakunda cyane nibo bantu bacu nibo batuma atuzi imbere y'amakamera kugira ngo tubaganirize. Yego reka nongere nshimira abantu bari kwadukurikirana kuri Burundi badukurikirana kuri BM4 Plus murabahizi Imana ikomeze kubahezagira nibaza ko tuzosubira mu biganiro bizokurikira tuzoguma tubishisha ku mwanya tubabwira amakuru abagezweho murakoze cyane abaza gukora ubufasha bagiye butandukanye nimero muraza kuzibona ngaho kuri screen yanyu mushobora kwandikira ukuntu ubufasha mutegereza kubutanga kugira ngo turonke connection ikwiye kugira ngo tubagezeho ibintu ikibiriraho bitarata agaciro. Murakoze.